Ndasubiye kubaramutsa mweba nywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibatohoreza amakuru atandukanye aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku gisata cirabana n'agateka kazina muntu, igisata c'ubutungane, igisata c'umutekano, igisata ca politike, ndetse na bya bindi byose nyine biba vyiriwe bivugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, na bya bindi byose mutigeze mumenya turabitohoza, amaze tukabashikiriza mw'idonido ry'amakuru yacu aca kuri ino mboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Twabateguriye amakuru ahambaye cane arabana n'ibiriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi, nyuma yaho hamaze igihe kitari gito havugwa ibijanye n'itembagazwa ry'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko ibyo byose bikaba vyaravuzwe kubera ingingo ihambaye Perezida Evariste Ndayishimiye yari yafashe yo gukura amabanga Prime Niyongabo, ariko bikananirana kubera ko umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi Gervais Ndirakobuca yanze gutera umukono kw'ikete rikura amabanga Prime Niyongabo, kubera ko yabonaga ko bishobora guhita bizana imvururu mu gihugu kandi bikaba byatera ingaruka zikomeye cane, kandi akabona ko aramutse agomeje kureka Perezida Evariste Ndayishimiye agakora ibyo ashaka bishobora kuzarangira abajenerali nka bose bakoreye bimwe biboneka umugambwe uri ku butegetsi bose abapfunze, kandi ibyo byose bikaba biri mu mugambi nyine Perezida Evariste Ndayishimiye afise wo gusambura umugambwe uri ku butegetsi, aho banza gukuramwo bamwe mu bajenerali bakomeye cane akabapfunga. Nk'akarorero nyine ni nk'uko yafashe Generali Alain Guillaume Bunyoni wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi akamupfunga ku buryo bubabaje cane, ku buryo General Alain Guillaume Bunyoni ariko aratabarizwa umwanya n'umwanya ashobora kugwa aho apfungiwe, kuko arapfunzwe nabi cane, kuko nawe igihe yaburana yivugiye neza ko apfunzwe nabi cane, kandi umwanya n'umwanya ashobora gucikanira aho apfunze ntagire n'ubimenya. Ariyo mpamvu nyine aho umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca yanze ko Prime Niyongabo akurwa mu mabanga, kuko yiketse ko naramuka amukuye mu mabanga nawe nyine azahita amupfunga nk'uko nyine yapfunze General Alain Guillaume Bunyoni. Kuva icyo gihe kugeza ubu ngubu ubwoba ni bwinshi mu banyagihugu ndetse no mu bategetsi bakomeye cyane, kubera ko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakora impinduka zikomeye cyane kugira nyine ngo asambura ako karwi k'abashaka kumutembagaza ku butegetsi, mu gihe ako karwi nako nyine kariko karashaka kumutembagaza ku butegetsi kiganjemwo abavuga ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza, kariko karaca ku biti n'amabuye kugira ngo kikureho Perezida Evariste Ndayishimiye, aho kariko karamwagiriza ibyaha byinshi bitandukanye harimo gukorana n'abanzi b'igihugu ndetse no kugerageza kumanyura umugambwe, aho nyine Reverien Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi ariko arazenguruka mu mazoni yose agize igihugu c'u Burundi kugira ngo yubake ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye yononye, aho amakuru ariko aradusumira avuga ko Reverien Ndikuriyo ariwe ashobora kuzarongora igihugu c'u Burundi mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye bizaba bikunze ko atembagazwa ku butegetsi. Imyidogo iri mu Burundi ni myinshi cane, iyo myidogo ifatiye ahanini ku biciro biguma biduga, amakori aguma yongerezwa mu gihe amikoro y'abarundi yo aguma akoroka kubera ifaranga ry'u Burundi ribandanya guta agaciro, kuko ejo bundi mu cegeranyo cyakozwe na FMI yabonye ko ifaranga ry'u Burundi ryataye agaciro ku rugero rwa 58% ibitarigeze bibaho ngaha mu gihugu c'u Burundi, n'igihe igihugu cari kiri mu ntambara ntago byigeze bibaho. Ubukene burahanze abarundi. Iruhande y'iyo myidogo hari abanyagihugu ubu hiyongeye ko ibihuha bivuga ibihangange mu butegetsi biriko birategura itembagazwa rya Perezida Ndayishimiye. Leta yo yigumira mu gacerere gakomeye cane, aho nyine ibintu bishobora kuba bibi cane mu minsi iri imbere, kuko leta ntaco iriko iravuga, kandi abashaka gutembagaza ubutegetsi nabo nyine barafise imbaraga zikomeye cane, kandi umwanya n'umwanya barashobora gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye. RPA yemeza ko Perezida Ndayishimiye yananiwe kubogoza Generali Prime Niyongabo. Amakuru amaze iminsi avugwa na radio RPA, aho iba yakoze amatohoza menshi cyane
yamenyesheje ko intango y'ibihuha by'itembagazwa rya Evariste Ndayishimiye byavuye ku mugambi wo kubogoza Generali Prime Niyongabo mu mabanga yo kurongora igisirikare c'u Burundi, umugambi gushika ubu utaraja mu bikorwa kuko umushikiranganji wa mbere ndetse n'ibindi bihangange bikomeye cyane bikomoka mu mugambwe uri ku butegetsi byaranze gutera umukono kw'ikete nyene rikura amabanga Prime Niyongabo. RPA ivuga ko imbere yo kuja mu rugendo muri Cuba na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Ndayishimiye yasize asinye ikete dekra irikura mu mukuru w'igisirikare General Prime Niyongabo mu mabanga. RPA ivuga ko Perezida Ndayishimiye yasigiye iryo kete General de Brigade Jules Ndihokubwayo asanzwe agendanira umukuru w'igihugu Chef d'Etat Protocole d'Etat, amutuma kurishira umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca kugira nawe ashireko umukono wiwe. RPA ivuga ko Perezida Ndayishimiye yatumye Jules Ndihokubwayo guca yongereza abasirikare bacunze iradiyo na televiziyo by'igihugu RTNB igihe azoba amaze gusinyisha iryo kete kwandira ko buca. RPA ibandanya ivuga ko Jules Ndihokubwayo yihuse arungika ingabo kuri RTNB imbere y'uko asinyisha rya kete kwandira ko buca. Aho niho hoba haravuye ibyabaye mu minsi iheze kuri RTNB, aho haboneka abasirikare benshi bitwaje ibikoho bikomeye n'imbwa, mu nyuma abaharaririye kuri RTNB baranka kubisa abavuga ko baje kubagombora. Guhera aho mu gihugu cose haca haradangadanga igihuha ca coup d'etat, ariko mu by'ukuri byari byarangiye kuko hari abasirikare baje gusimbura abari bari kuri RTNB, ariko abari bahari bakanga, ariko amakuru ariko aradushikira aremeza neza ko nyine abo bari bari kuri RTNB iyo bakemera kuhava abari kuza aribo nyine bari guhita borohereza abari kuza gutangaza coup d'etat, ariko nyine ntibyakunze. Kandi twamwe tubabwira ko abashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bashaka ko nyine atamaraso azameneka ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariyo mpamvu nyine banze kurwana nabo bari barariye RTNB, bakavuga ko kugira ngo barwane babanza bakumvisha impande zose kugira ngo umugambi wo gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye uzakorwe bose babishigikiye kandi babyitayeho. RPA ivuga ko Gervais Ndirakobuca yanse gusinya ku itegeko rikura General Prime Niyongabo. Ndirakobuca yoba yishuye Jules Ndihokubwayo ko Perezida yagiye batabivuganye iryo bogozwa ko byiza bamurindira akagaruka uvuye mu ngendo arimwo hanze y'igihugu. Icyatumye Gervais Ndirakobuca yanga kurisinya nuko yabonaga ko igihugu gishobora kwinjira mu ntambara ikomeye cyane ishobora gusiga isenye ubutegetsi ngaha mu gihugu c'u Burundi, kandi akabona ko atagumya gushigikira Perezida Evariste Ndayishimiye mu makosa atandukanye ariko arakora yo gushaka kwikuraho nyine bamwe bakomeye cyane bafatishije umugambwe ku rugero rwo hejuru. Ibyo byose nyine Gervais Ndirakobuca akabona ko bishobora gutera ingorane zikomeye cyane, ariyo mpamvu nyine yanze gusinya ku ikete rikura amabanga Prime Niyongabo. RPA ntiyatomoye nimba iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu rica rigena umukuru w'igisirikare mushasha nk'uko byahora bigenda. Ubundi ingingo igena mushasha ibanza kwemezwa n'inama nkenguzamateka, ariko birashoboka ko umukuru w'igihugu abogoza umukuru w'igisirikare hanyuma akarungika mu nama nshingamateka amazina mashasha yemezwa. Kenshi abakenguzamateka bahamagarwa ku munota wa nyuma, bamwe bakagenda batazi n'ibyo bagiye kwemeza. Alexis Sinduhije aremeza ko hariho umugambi wo gutembagaza Perezida Ndayishimiye. Mu butumwa yacishije ku rubuga rwiwe rwa X canke rwa Twitter, umukuru w'umugambwe MCD yanditse ko afise amakuru ajanye n'umugambi uri mu nzira wo gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye agasubirizwa uwundi mu generali ari mu basanzwe bamwegereye. Ari niyo mpamvu mwabonye mu minsi ishize baragenye Jules Ndihokubwayo ko agomba guserukira Uburundi mu makungu, aho benshi bahise bikeka ko nyine uwo mujenerali wa guhita asimbura General Evariste Ndayishimiye nyine ari Jules Ndihokubwayo. Ibyo byose bikaba biriko biravugwa mu gihe nyine n'ubundi umugambi wo gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye utarahera. Alexis Sinduhije avuga ko we nabo basangiye urugamba bazorwanya bivuye inyuma intwaro izozanana muri iryo tembagazwa rya Perezida Ndayishimiye. Yibukije ko ubutegetsi bwa Ndayishimiye busanzwe ari ubw'abasirikare, aca yongera ko ati ntidukeneye kubona umujenerali asubirira uwundi mujenerali, ntidukeneye ibisikanya by'abasirikare batwaza igikenye kugira intwaro ya gahotoro ibandanye gushinga imizi. Mu butumwa bwa Alexis Sinduhije, umwe mu Barundi bazwi ko baronka
amakuru y'ibanga aje gushimangira ibihuha biriko birakwiragira mu gihugu cose byemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yoba agiye gutembagazwa ku butegetsi, ariko nyine impamvu binakomeye cyane nuko nyine ubutegetsi bwose bwagiye butembagazwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi bwagiye bubanzirizwa n'ibihuha, ariko benshi nyine bemeza ko byanze bikunze Perezida Evariste Ndayishimiye agomba gutembagazwa ku butegetsi, bakavuga ko atanduru ivugira ubusa ku musozi. Kudeta woba ari umuti nyine wakiza Uburundi? Nta na gato ikiraje inshinga abavuga ko bashaka gutembagaza Perezida Ndayishimiye ntaho gihuriye n'ineza y'abarundi. Kugeza ubu abavuga ko boba bari inyuma y'uwo mugambi nabo bita abasendede bagwiriyemwo abiyita ko bari mu iragi rya Nkurunziza. Benshi bababajwe n'ingene Ndayishimiye yambura agashambara abategetsi barangwa n'ubusuma, hari n'abo riniga kubera ya mahera yabo aherutse kugira ibipapuro. Hari abavuga ko badashaka gusubiza hamwe n'u Rwanda, hari n'abashaka gukingira ibibanza barimwo batinya ko bobagozwa umwanya n'umwanya. Ndayishimiye ashobora gushirako abiwe kubera ko nyine ariyo mpamvu nyine abo ngabo bashaka kuba bakifatanya n'abashaka kumutembagaza ku butegetsi, kuko babona ko yabambura ibibanza barimwo agashiramwo abiwe. Ikindi giteye ubwoba ni uko abavugwa muri urwo ruhande bagwiriyemwo abafashe iya mbere mu gusesa amaraso y'abarundi mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza kitari gikurikije amategeko. Ibyo bintu byose ntaho bihuriye n'ineza y'abarundi. Ikibazo Evariste Ndayishimiye nawe afise ni ico kumenya gufata ingingo no kwerekana neza intumbero afise kuri kazoza ku Burundi. Naho abarundi bato bato bishwe n'ubukene baracamufiseko icizere. Abasirikare bato bato baramushigikiye. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi baba abari mu gihugu n'abandi bari hanze bararindiriye ko ijambo ry'ubugabo rifatanya abarundi bose kandi rigarukana umwidegembyo mu Burundi, ariyo mpamvu nyine nabo bamushigikiye. Abo bose boca bamufasha, ariko kugeza ubu iyo ntumbero yaramunaniye kwerekana nyine aho ahagaze. Arakanga abarya ibiturire ariko ntabahana. Aravuga bumwe ariko nta ngingo zibuzana akora, aratuka ryogora duhure ariko akayigumirizaho. Asaba abahunze guhunguka ariko ntabegera ngo abaze impamvu badataha. Aravuga ubutungane burenganya ariko ntarekure indiri zipfungiwe ubusa zizira ibyiyumviro bya politiki. Wenyine yaranse kubaha urubanza rwa sentare EAC ijanye n'ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Mu ncamake Ndayishimiye avuga amajambo aryohere abashaka ko ibintu bihinduka, akongera agashaka gushimisha abo mu ntwaro yiwe badakeneye impinduka. Iyo nyifato y'akazuyazi ni nayo ishobora gukwegera Perezida Ndayishimiye no ku rwego mpuzamakungu. Iyo nyifato y'akazuyazi ni nayo ishobora gukwegera Perezida Ndayishimiye no ku rwego mpuzamakungu. Abayeho atambikije mu gihe isi iriko irasubira kwigaburamwo kabiri. Abo asaba imfashanyo zo guteza imbere Burundi ni nabo atuka cane bakayoberwa ico ashaka koko c'ukuri. Perezida Evariste Ndayishimiye nafate ingingo ikiza igihugu maze arebe ko ibintu bitajya ku murongo. Ku ruhande rwanje nta byemezo bikwiye mfise by'utuma nemeza ko hariho umugambi wo gutembagaza Perezida Ndayishimiye uriko urakorwa n'ibihangange mu butegetsi bwa CNDD-FDD. Ariko ndafise amakuru adahumuriza ibivugwa na bamwe muri ibyo bihangange. Amajambo yerekana ishavu, urwango n'agasuzuguro bamwe muri ibyo bihangange bafitiye Evariste Ndayishimiye. Ibyo ntangaza na gatoya ibyo bihangange bigiye ku ntambwe yo kumutembagaza. Noneho ifatwa rya General Bunyoni ryonyine ryarerekanye ko iyo ntumbero yo gutembagaza iriho mu bihangange bya CNDD-FDD. Ikindi ubutegetsi butofata minenegwe nuko intwaro zose zatembagajwe mu Burundi habanje kubaho ibihuha nk'ibi. Ico nemeza nuko abavugwa muri uwo mugambi batarondera ineza y'u Burundi n'abarundi. Icanyuma novuga nuko abakura Perezida Ndayishimiye batabura ibyo bamwagiriza, naho atamuti boba batanze. Umukuru w'igihugu arakwiye gufata intumbero ikomeye yo gufatanya abarundi, agakuraho izi njyane zo kuva muri 2015, akarekura inzirakarengane zose zifungiwe ibyumviro bya politiki, akagarukana umwidegembyo mu Burundi, akagarukana abahunze, maze gutyo akubaka urunani rumufasha kugabanya ingufu z'abansi bari kumwe mu butegetsi. Ku rwego mpuzamakungu Perezida Ndayishimiye yotomora neza intumbero ariko arafata,
nayo kwiyongereza abansi mu gihe ubutegetsi bwiwe bujegajega bizotuma atembagazwa atagitabara asigaranye kuko biraboneka ko Perezida Evariste Ndayishimiye muri ino minsi abagiye kumutembagaza ku butegetsi bashobora gutuma nyine bishobora kurangira nyine nta muntu umutabaye kuko arafise abanzi benshi cyane yaba mu gihugu yaba no hanze y'igihugu. Perezida Evariste Ndayishimiye arafise abantu benshi batamukunda, ariyo mpamvu nyine bishobora kugenda nabi igihe yaba atembagajwe ku butegetsi kuko yabura gitabara. Ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye, wifuza kuzajya baba mu mbere bashyirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, icyo usabwa nta kindi, niba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo ukoreshejeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije abanywanyi bacu.